Hello guys, bakunzi ba EATV ndabaramukije nizera yuko mwese mumeze neza bivanye naho umwe wese aherereye. Nishashade Queen kuindi nshuro mu kiganiro TUA twaramubajije mugenzi wiwe atubwira nimba ari ubunebwe, nimba ari biki, nimba ari kubura umwanya. Je ntavyo nzi kubera iki none Odsby ubuherutse twamusanze kwa Sule on the beat ariko akora indirimbo ari wenyene, wewe ntabwo wari uhari ndetse JD Music ntihenze nibuka yuko mwari batatu. Ubuherutse twakoze turi batatu, muri batatu Nosby, Odsby n'urya musista. Uno musi urya musista nawe ndiko ndabona si wewe turiko turakubona mu kazi, mbega bimeze gute? Murakoze cyane. Ni kuvuga nuko gusa tutatahura umugwi hagize umuntu aboneka mu mugwi umwe, umugwi ubonetse. Ariko ari presenter basi ari gushiramwe akantu yuko mukiri kumwe nawe asharirimba indirimbo yo ku ruhande rwiwe. Mu bisanzwe agaca ashira kandi yavuze yuko itazuja kuri JD Music, izoja kuri YouTube yiwe. Ibisanzwe umuziki ukuntu umeze mu Burundi canke muri East Africa yiwacu, umuziki tuwufata kumwe kandi ntiwukora kumwe. Umuziki abanyamerika bafise ukuntu bawukora, abafaransa, abanyafrika presque muri Afrika yose ukuntu babikora. Rero imigwi murazi imigwi yagira abantu myinshi, za Westlife, za Best Life mu Burundi, harabaye za Empire, harabaye za bega ziba za Bafizo, za Bantu Boy. None Fizo akoze umuntu yakora umuziki ari wenyene, Kirikuri yakora ari wenyene, Double J yakora ari wenyene, n'abandi. Rero urinze ubona Odsby yakoze uko yiwe si kibazo, canke je nkoze ukwanje si kibazo. Harashobora kuba n'igihe umwanya ugorana bivanye n'akazi, tukavuga ati reka dukorere muri iyi nzira cyangwa dukorere mu yindi.